uravyizera man sha je uko nabinsiguri mbona mengo no vyizera ariko Becky icatumye ko umure nshaka ko kiganiro twogikorana ego hariho ingwara zitandukanye zica mu bihimba vy'irondoke Dr. Bekere wengira ngaha aca zimenya Becky reka tubariza abandi bantu kumbure botuma zijya ngwara kumbure barivuje vyaranse esko Dr. Bekere babivu nubundi twebwe nituza tujye kwibariza kubera twebwe duserukira abandi hari gihe je mba ndi proud no kumeze murabibona ikindi hari gihe abeshi bashaka bama ingo zamazisenya ngo ntangi dufise kandi we uhari ngo ngufisa amabere yaguye umenga wonkeje abana 10 kandi uyahari. So guys, nimuze musenye ingo zanyu. Dr. Bekere ahari. Muramumva ko yizewe. Biba byike. So yababwiye ko ibyo ashoboye ufise gato biterwa n'umuntu uraraba umuntu mufitingana mwako gato kawe. Novuga gaki. Kavuge naho. Oya. Okay, barabyumva. Hama nanjye ikibazo canje niki mbega umuntu ari isugi ko numvise ibintu bishobora kubigira ni ikibazo canje man ari isugi ubusugi nabwo atari isugi ubusugi nabwo murabumuha nibaza ko twamaze kumenya ubusugi cari co hariya Igozani TV Igozani TV Wikurikane oh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndiko ndihekenya hari yanye ngira ndajya kabenzi ariko ntakonje ariko kubemera Kristo reka mvuga ati Bwana Yesu asifiwe turi ku munsi w'Imana no munsi rero n'umusuri special turi kumwe n'umwe mu bantu babaganga Dr. Bekere tukaba kumwe n'undi mu journaliste mugenzanje yitwa Becky ariko kandi umusatirizi kuva muri capitale politique nishikira mu gisagara ca Bujumbura muri capitale économique mbanahashitse ariko kandi reka mpaguruke muranzi Becky haguruka barakoze umwana afise sohe bavuga gute bavuga surira canke so urambona kamera uratubona Nikuvuga uhereye hasi gushika hasi kuva hejuru abikirato ca Becky naje kirazimvye sinikuremo Becky afise umushatsi wiwe uni natire siperike natire vrai urumuhinde kazi turi kumwe na Dr. Bekere yambariye imiliyoni 2 navuze miliyoni sorry bro Timberland hari anye izo musi ntuzi Becky izo tuzi nazo mubona sanga ari ivyo kugira ngo ntarenga ibigo bituzi ko yubatse so Dr. Bekere twamwakiriye yambariye miliyoni 2 guhera hasi Timberland Chanel kumbure ya hari anye nazimvye mu kwakira umuntu uramuhagurutse oya ubu nico nashaka rero Dr. Bekere gituma namutumiye numwe afise ibintu byinshi yiharije ubwa mbere na mbere agabanya amabere nyimba ufise amabere yaguye akayavyura ikigira kabiri nyimba ufise udutaye ico timana guharugurukije muri commentaire eske Becky oya namasoni Becky nta mata yafise nta bisusu afise utabifise turi kumwe na Dr. Bekere uno munsi arabikongerereza nyimba atamazi nyimba nzobe ufise ariko n'amazi atayufise arayakongerereza ndakubona cyane so twicare bakubonye so reka kumbure Dr. Bekere tukwakire cyane kuri Igozeni TV sinigiye mbere tukwakiriye cy'urukura rogo wayicuritse hari ucuritse n'idarapo ry'igihugu ari yanye yobaye ibintu reka twakire kuri Igozeni TV Dr. Bekere umwe mu ba doctor kumbure bakomeye cyane Becky igomba gusa umbiza rero Becky uwamwumvise wariwe avura ibintu bitandukanye ndamwumva turaba journaliste kumbure babiri batandukanye ndaguha kanya umunganirize hama nanje nze kumuganiriza duhana iminota ingahe dupari muri commentaire turapari Becky ndamuha iminota 3 nanje iminota 3 Dr. Bekere ntumutinye
ntutinye kumubaza ikibazo ntabwo cyose ntinyitse ntabwo atinyitse reka ndaguha umwanya urakoze merci beaucoup hajya bakitwa gute bamwitwa Nelly ariko mu muzi ku izina umusatirizi kuva hariya ko banyakubahwa banye n'icyubahiro ababyeyi bacu okay so nanje ku mazina ni Nadia Becky from 2-in-1 TV show aba nkorera mu gisagara nanje ahantu hashushe abona ko umusatirizi wanyu agumana ikoti yibagiye aho turi kumanerekana ko ndo warukuru okay ni umusarisha so rero nishimiye kuba kuri Egozen TV ndababwire ko ndabakunda ndi umufana wanyu bambwiye Dr Bekele ngabonye ko bampagurukije guys ambwiye ibintu byinshi ariko ava yuko menya byinshi nkunda ibintu umuntu yivugiye akanya naki murakoze cyane ndagutanze kumwakira okay niwe yamaye umwanya kazira yitwa Bukuru Evariste abbreviation ya Bukuru ni Bekele nawe ngiye numva ngo Beki aho Beki ni izina ryanje izina ryawe sawa nanje mugani izina ryanje Bekele Bukuru okay voilà nagidasanzwe okay hanyuma rero ibyo nkora namaze mwamaze kubivuga kubijanywe n'amataye ibisusu canke ingidi kubijanywe n'amazi yavuze amazi mugasajya amazi bavoma mu ibomba oya n'ubugwayi buba bwaje no yamenya gute so ayo mazi n'ubugwayi buba bwaje mu gifasa twita frigidité mu mvugo y'ikiganga n'igihe umuntu agira umwumira kubera kubura ubushake canke byatewe n'ibindi bibazo bitandukanye ashobora kugira amastress ashobora guturubikwa ashobora gukora infection urinaire nimwe mu ngwara nayituma amazi abura antuka abakunzi ba Egozen TV muraza kumenya ido nido jewe niyumvitiye ufise amabere yaguye barayahagarika mwana umujeni ego zo muwo muco none Dr Bekele uba ari byo wigiye canke kubisanzwe ndavyumvise ubu nkanje imushasha mw'ivyo bintu so kugira umenye ikintu no kuba waracize ariko uvuze ati ico ari byo wigiye narize amashure nize bya nutrition kaminuza Ingozi ariko ngira ubushakashatsi mu gihugu c'Ubuganda kubijanywe n'ibi vy'ibimera nutrition ibi vy'ingaburo ingene bishobora kuvamwo mu amairema ashobora kuvura canke gukora ikintu mu muntu ego ko numva bikomeye aho je sinizera neza ko amabere yoba yaraguye ubu amabere ya mama wo yagira manu amabere so amabere nk'amabere y'umuntu yaguye ushobora kuyahagarika dufata ashobora kuba ari umuntu afite amabere yonkeje canke ari nk'umukecuru bamwe twita abakecuru amabere turayahagarika neza akaba hiti agahagarara ibere ukamengo ni inkumi riri ukamengo ni inkumi canke umwana w'imyaka 15 kandi yaronkeje kubisanzwe je birangora kwemera birangora kwemera biranagoye nyene ariko sinzi nkeka muza kuduha umuco reka nsubize mike ndaza ndakubaza Beki none iyo ubanza kumuza ati ubona yiwanje yaraguye canke aracahagaze aja yiwanje niwivugira Eskwera ya Beki yaraguye canke aracahagaze ngo yavyura canke kubera yambaye soutien musi biragora kuboneka aho bugiye gusakuza Beki iwanje sindiye interese n'amabere yanje ndi proud nuko ari nibangagi wawe ibangagi wanje ndayishimiye oya je hari ikintu nyene sheri wanje azonkunda kumeza nje ndi proud nabyo of course ko nawe azovyemera atavyemeye hazoba hariho abandi babona mu gihe yohindura naho ariko egarasheri we bazohebana afatane n'uwundi Beki afise amabere ahagaze ubati je nkeneye utuntu nkora ku nombereza kuri miko nkeneye utuntu uri kuranyima miko wayima urumva sheri waharigeze okera bati jewe re Beki
ndakeneye utuntu nkora kuko basi tugisongoye ntiwiyime burya umutira w'imfizi uramuzi yagiye gutira imfizi ati jewe mfise inyana ntira imfizi agiye gutira imfizi ati tangura mu story atari inkuru kunuku yibagira icamujanye rero nawe uri kumwe na Dr. Becker mbere yuko avura abandi twazoduhana promotion kuya turaba journaliste sivyo nimba shere bavuga ati shere ndagomba udusongoye sivyo niwiti nekuriguranye influencer mu kiganiro so nibaza kijya tero bimubwira shere nibaza bimubwira nibaza bimubwira ati ndakeneye hari ibintu ubona ati ibi bintu by'ukuri biri bizarre kuri jewe je ndababwira ikintu kiri bizarre ndayobye imbere ya kamera n'amaguru yanje amaguru cameraman ngaya no sinkunda amaguru matoya ubundi amaguru manini bandi nabo baragenda yakoze amaguru mpamika amaguru manini bandi barayanka sivyo jewe gira arajanye n'ita yanje amaguru arajanye n'ita yawe ariko je mbashaka ayagereranye Becker tubwire ayo mabere hagarika gute nyimba yaraguye ayo mabere turafise produit zibikora sinizanywa asiga kwija mitsi ari mitsi igize amabere ari mitsi mito bita capillaire mu mitsi yose rezaritere muri antotare turaba imitsi bita capillaire n'ubutsi buto bwonze nk'umushatsi iyo produit rero niyo igenda ikakorako bigaca bituma hajya ryagiye rigwa riryama rica rivyuka rigahagarara ni produit ibikora kandi mu misi mike misi 5 yego hari abantu naniga muri Eco in hari umugenzi wanje yarafise ibisusu sibyo afise ibisusu aravuga je ndamubaza ati ico gihe ntiyarabifise vya hatari yarafise nk'utuzaje bigereranye bisanzwe nyene zimwe bita ingidi peti yangu umuntu abwira ati afise imbere n'inyuma hose yikwije ndabaje yavuze ngo bavyita ingidi okay Jonge karagasa ubune oya rena bakunda utwo n'abakunda dutodo yego rikagenda ndamubaza arambye ati Beki ndafise umujama wewe ngo yaba mu Buyenzi kandabivuge ari gihe Dr. araduha umuco neza ati aba mu Buyenzi akuzanira ibisusu je ndavuga ati ko numva afise ubwoba ndamuherekeza turagenda kuwo muntu ntiwamubona atari ugiye kubikoresha je naramuherekeje je rero gusa ndatinya barajana amahera ntari ngombwa uba interesse sinzi gusa je ndacavuga hariyo ivyo twumva atari ibyo we ko wabaye umuganga mwiza za kuri social media baba bamuzi n'igihugu kiba kimubona en plus bikanashoboka bakaguha intuze ya mu gihugu niba utayifise ndaza kumenya idoni so cambona rero uwo mukobwa ndamubwira ati wowe genda ubanze utangire n'ivyatsi nanje nzoza kugira tangure ingidi muto nizaza ati nanje nzoza okay arambwira ati sawa uwo muntu yagize igisusumana forme imwe pyo iravyimba ngaha ntihaca kandi bamuhaye amavuta yisiga shaka ndakubaza uwo muntu nubu yagiye mu Buhinde baramubaga yaramerewe nabi cyane eske nanje ngumantinya ati eske wowe yari umukobwa yamugenzi wanje baramubaga kugira ivyo bintu bagiye sinzi ko yabikoresheje nabi cyo nzi cyo yamuha ikinini n'ikinasiga voilà nawe ubikora gute murumva ko atari cyo kimene by'iwacu ntiyaje iwacu twetwe amatuvuga kuko dukoresha ni produit twagiriye ko ubushakashatsi iyi miti y'abazungu mubona ya OMS isoka ngaha muri Afrika mu Burundi n'ibintu bitandukanye ushobora kugura umuti ugasoma notice tubaga ijya ntuzeye ibigize ijya erema ibigize byakozemo biba byanditseho ko ajya gapapuro ko munsi iyo uguze umuti tugasoma tukaraba tukagira composition y'ivyo tugacha tuba buhinga bwacu twe dukoresha hariho abahora bakoresha ivyo bita inshinge zaba muri marezi mu gihugu ca marezi abo byaraba nk'ivyo uri kuravuga bakavyimba ariko twe twarondeye produit iri naturel yo ngahi wacu mu Burundi
ushobora gusiga ikaduza inyama igakwega inyama miskre apana ikinure iduza inyama akabizo ziza kuvyimba umuntu akamera neza kandi ugasanga igisusu ciwe kirimo inguvu apana mwe bigana biraje buko ya inguvu naturere zavuye hari abakunda kumbure ibisusu bitambatamba basigira mu ikigumye cyo bigumye vyo kumugira dutoyi tworoshe erega ufise igisusu kirimo inguvu akabazi kugitambukira kiratamba bivana n'ukuntu bugitambukisha bivana ngene bugitambukisha eratambukanye no kumva kuri ntambuka nk'abagabo bica bigenda gute aho zoshagenda bakwigisha ivy'intambuko nabyo so erega hari ibintu hariho amakeya amwe usanga yizwa hariho ibyo gutambuka nko ku mukobwa kugira yereke keya umuhungu n'ivy'indabo ndagwe nk'akarorero nk'iyo uri kurareshwa n'umusore ku mukobwa hariho indabo ituma imukonekta kuri wewe nk'akarono ushobora kugira nkuko sinzi ko cameraman ambona cameraman urabona utwo tuntu dutuma dukonekta umuhungu cyangwa umuntu ariko arakoresha bigatuma yumva muvuma rero no gutambuka imbere y'umufiance yawe canke umuki ntabara uburaya vraiment ubigirira ukunda ukerekana akantu gatuma rero ntibazo kwigisunguca ugenda uri uratambuka nyene nkuko Imana baye kaguhaye ego eske Becky tugaruke kuri ya mabere kwanza yaraguye kubera abatipe benshi aho nabakunda amabere utubere duhagaze canke abakunda ibisusu ndabeshe ndavuga ati je nkene akana gataye française nko kwa Becky sivyo bariho gakuneza bahagaze eske muri ya mabere aba yaraguye hamuka yahagarika nta ngaruka mbi amakansere canke ibindi n'ibikini nico nariko ndaja ko nyene ko ari podwe naturere yiwacu nta ngaruka nimwe ishobora kuhaba kuko nibirinda kansere ibyo bita lycopene biba twakozemo biba byabuye mu nanasi ko inanasi yajamwe mu yo podwi harimo ibintu bita lycopene ko babizi ni ibintu bikinga kansere canke bigakinga umugera bita Helicobacter pylori wora nundi mugera ushobora kwaduka uciye mu bihimba vyo munda nk'abajya bagwara amamibe ushobora rero kubishisha ngaha mu rukoba twe twabikuyemo nuvuga rero produit zacu ngaha mu Burundi twe zirakora kandi nta ngaruka nimwe ishobora kuhaba uravyizera man je uko nabinsiguri cyembora mengo no vyizera ariko Becky icatumye ko umure nshaka ko kiganiro twogikorana ego hariho ingwara zitandukanye zica mu bihimba vy'irondoke Dr. Becky we ngira ngaha zimenya Becky reka tubariza abandi bantu kumbure botuma zijya ngwara kumbure barivuje vyaranse esko Dr. Becky we babivu nubundi twebwe nituza tuje kwibariza kubera twebwe duserukira abandi hari gihe je mba ndi proud no kumeze murabibona ikindi hari gihe abeshi bashaka bama ingo zamazisenya ngo ntangi dufise kandi we uhari ngo nta ngufisa amabere yaguye umenga wonkeje abana 10 kandi uyahari. So guys, nimuze musenye ingo zanyu. Dr. Becky ahari. Muramumva ko yizewe. Biba byiza ko uwo yafashije atarinda kubitubwira ariko avuga ati turakwemera boss. Tumenya uwo yakoreye umuti. Mumushigikire mu makomantere kandi na témoignage. Bega Dr. Becky zoba oui. Bandanyaga ariko abaduhenda ni kiganiro dupostinga kirabwa nese uburi abantu baca bagira ngo ni bya bindi by'aba journaliste byo gukabya agatwiko turiko kubera turi ntidukina n'ubuzima bw'abantu ego nibaza agatwiko karimwo kuko témoignage zirahari Kongo Kinshasa ndazifiseyo Australia ndazifiseyo kongereje abo wagabanirije amabere canke ibisusu bikongerekana mugabo kubera bari nkibanga ivyo bibaye ngombwa mu kindi ngano muzore ibyo si ngombwa ariko abo wagabanirije amabere agasongora canke umwe si babiri si batatu si bane numba nabantu benshi bega muzobabona abantu benshi zobana impinduka ziza ashobora kuvuga ati je nkeneye ibisusu binini canke bigereranye ubigabanya gutya nyene ukubishaka aravuga ati nkeneye ibisusu bingana ukuntu bigereranye binini biba bimeze araguha mesure ubufise ama mesure uyu muntu ifoto y'umudada nkeneye ibisusu bingana ubona yari we yamushiriyemo si foto ndamubona cyane oya ni naturere yiwe nuvuga twe urabona ko ari naturere cyangwa ibyo turabibona
produit so iyo produit nyene ikora ariko we ntabyo ubona ko utabura umuhinga twe turaba umuntu ngena areha igihagararo ukaforomye mu nda forme yiyo niho duca tumenya ati muhe numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 rero twitwa wifi niyo numero ya nyuma mwiyo produit kuburyo ukenye gikwembe vraiment bavuga ati uwo mwana nawe ararenze ariko wariko uravuga ku bintu bibomora ingo hakuru sivyo twinjiye neza mu higaniro ibi niko rabomora ingo nivyo bita ku bintu bijanye n'abanga bubatse navuze ico bita frigidité umwumira ku badamu no gutakaza ubushake nico bita ejaculation precoce kubura no kuvuga kurangiza vuba ku bahungu bitewe n'ingaruka runaka babikinishije canke banyoye ibinzoga zikaze n'izindi ngaruka zibituma nico kiriko kiratuma ingo zibomoka mubo twakira mu kigo cacu societe bita Greens for Health Company ntimwayimbajije nayikorera abo twakira benshi bafise ikibazo cyo kurangiza vuba umutekano mu gitanda amaja mu make ugirangije n'ibisusu gajya ni urugo ruri nyene bega naho turi ngo mubivura basi ko mburi uwo muntu afise ikibazo mukabimuvura ico kibazo turakivura kurangiza vuba gutakaza ubushake ku bagore kandi ku bagore biragoye kumenyekana kuko ku bagabo biramenyekana n'ingoga none umugore ko niho bigoye umugore so umugabo biroroshe none we nk'ubu urangiza vuba urangiza vuba cyangwa urateba nabyo ndapima so umugore arangiza vuba guterera umugore twavuze ko agira uburwayi bita frigidité akagira umwumira kubura amazi canke kubura ubushake mu manga bubatse uwo rero bashobora kubikorana n'umugabo wiwe bari kumwe kwezi kuma amezi n'ayandi ahubwo ataranarangiza ahubwo avuga ati kora kubera nyene nubatse nta kundi no bigenza ingo mva kama mw'ivyo niho rarashagira amastress yabonye umugabo wiwe kubera ababara turi ruguru hari azagitega niho umuntu agize mariage hari ariko arabikora yumva induru umukobwa ayivugije yoyo akibaza ngo yahanye kumbe n'ububabare ni bwa bita frigidité ivyo rero nivyo twesha dukosora no kuvuga rero yababara kubera kwa kubura amazi ababara n'ubugwayi bukomeye cyane ashobora kugwara mu hypertension canke guhemukira umushari we kubera yamamubona umengo ni igikoko ibona bwo n'ubugwayi bukomeye nico gituma usanga umuntu ashoboye kubaka amezi 5 amezi 7 amezi 9 umwaka agiye kwa muganga kaza wumva ngo urashari isugi kandi babana n'umugabo ivyo byose nibibazo biba mu manga bubatse beke shakwana n'umugabo ukabisugi mu banyameza ashika neza cyane ngiye kwa muganga akabwira ati we ntimurabonana n'umugabo uracari isugi nturabonana n'umugabo kandi ubikora ijoro n'umurango aba yatinye ubwo rero nubwo buri profondeur nuko batwokwinjira mwe nandi tukerekana ngene mbega ubusugi butakara ryari bigenda gute ubukura abameze gute ubukura rero abameze gute no kuvuga umuntu ashobora gukura ubusugi ni wa wundi adafite cya kibazo ejaculation precoce canke impsa sexuelle hano kuvuga ni ivyo ni ibintu bibiri bidasa ni ibintu bibiri bisa mugabo biri ku rwego rutandukanye umuntu afite ikibazo ca ejaculation precoce ni umuntu akibona n'umudada iyo yagize nk'ibintu byo kwikinisha bikaba ubwo bwayi bukaba grave complications zikaba ndende akimubona gusa ahita asohora intanga amvuze mvugo mbabarira amatwi mugabo umuntu ari ejaculation precoce no umuntu ashobora gukora umunota hagati y'umunota umwe n'iminota 2 y'inanase ijya kabiri ahubwo ntanasubira agasha sinza agati bakamutwara no kuvuga ntaba ashobora kuba atagize iby'integuro bijanye n'amanga bubatse atanga amakarese ibihimba bine by'amakarese byose niba ndabyinjiramwo bituma umubiri w'umuntu ushwangamuka kugira ngo inyama sugushuha no gushuha cyangwa gushwangamuka no kuvuga hari ibyo bita inkabura mubiri kamemane yari yatwenga ashobora kuba yaragize ubugwayi bwo kubura inkabura mubiri hormone bita gonadotropin na LH izo nizo zituma imbyara bibondo col cavernese zigira ingufu zikagira ubushobozi rero iyo hypothalamus na hypophyse mu bwonko hatariko aratanga zankabura mubiri hormone gonadotropin na LH ivyo ntibiboneka aho rero no kuvuga na yamazi ntaza kuza we rero uri umugabo ushovuga ngo umugore ntagira amazi ushobora kuba utayarondeye bivanye n'ingufu ufise ayafise canka akaba zankabura mubiri zaragabanutse ntaboneke rero iyo uri kurabikora hariho agace bita endometre kari muri vage indani iyo umukobwa yateguwe neza karaduga gusama igitsina c'umuhungu ariko iyo atateguwe zankabura mubiri hormone gonadotropin na LH ngo zishoboze ya endometre kuduga
ushobora kubikora umwaka umwe amezi abiri yigumira hariya atara kimwe yumva. Mwico gihe endometre niyo igize udutsi tugize ubusugi. Nico gituma umuntu bakuye ubusugi ntashobora gutambuka neza ntibaze babahenda. Babageni dora tubona. Hari kera. Hari kera. No kuvuga ubusugi ni ince biratandukanye. Ince n'utunyamanyama turi hejuru tuzibiye. Ucinjira muri bari nka milimetero nka 4. Bishobora guhugwaho n'ikinga. Bishobora guhugwaho n'ikinga, ushobora gukora siporo zigacikagurika. Mugabo ubusugi bwo bugizwe n'agace bita endometre kari munsi y'ince. Rero amaraso kuba yaje ntibisobanura ngo ubusugi wabukuye. Ushobora kuba wamenye zance mu gubusugi utarabukura. Nico gituma rugiye kwa ngo wewe uracari isugi. Bukaza guhugwaho n'umwana kubera igitsina ciwawe wakoze ibyo kwikinisha igihe kirekire kirayumbirana uri umuhungu ufise n'inkabura mubiri hormone gonadol imberine zidakwiye ntiwigere ushikira umudamu wawe kandi ntisobanura ko ataza gutwara inda ko trompe yo iratwara urubuto rw'umuhungu mugabo ubusugi utigeze bukura. Mwabasore mwe bikorane jewe numvise ibintu bitatu. Hariho umukobwa cyangwa umumama ngo kugumarira ukibaza ko yagiye kumba ari karababara ukamwumvira pitiye kumbe ntuzica uri kurakora nawe ahubwo ukanongereza ingufu ngo yaryohewe cyane. Sivyo ikindi cya kabiri ngo umuhungu akarangiza vuba byihuse cyane kumbe ni ingwara afise atanazi agashara sinzira baza ngo umugore yarumye ngo nta mazi afise kumbe ntihari bwagere ko yarekura. Isi n'umuhungu ntabari karabimukorera neza. Ntabari karabikora nta myiteguro yabaye. Ega sigiti. Oya. Nibaposinga guys. Tatkumva nawe umviriza ndababwire basha. Hari abantu babona bakitiranywe bakumva ibintu bagaca bibaza ngo nubushira soni ngo niki basha bamuvuga bamuzi ko ikirundi gihari tugukoresha kandi kiri kandi mu bintu biriko birica ingo zubu namabanga banyegeza 90% z'imanza ziko ziracibwa muri sentare hakuru naho nyene we ni ibintu tutanegrija cyane ni ibintu nimwabona tugiye mu muziki mukabona tugiye kwamamariza abantu mukabona tugiye mu matemwanyaje ariko temwanyaje zijya baduha ahanini zivanga aba promoter twebwe dushikira bajya baba batinye kubaza ibicanke bira canke babuzi aho babibariza turubahuka turamashira soni ariko yiyubashe rega umugore wanje nko waranzi nkaba byo wagiye kuvuga ngo kuri kamera baking uri umukizwa ndareka kubivuga ejo muzosanga ingo zanyu ziseye hari n'ababura aho babivugira bivaye n'ubumenyi bafise mu ntara za ruguru bakabura uko babivuga urugo rwabo rukabomoka bimeze uko nk'ubaro nk'ingwara imwe na karoro gatoya bita regret trop abandon no kuvuga ni gihe umuntu ashobora kuja no mu mihango ni gihe umuntu ashobora kuja mu mihango akagira ibimenyetso by'uko abura ku mabere byose bikaza hakaza amazi canke naho akagira amaraso menshi y'urutavanako ivyo rero tabizi ugasanga umaze yindwi ukibaza ni nariye ibyama byinshi habaye iki mwumvirize impamvu ashobora kumaraho n'iminsi 4 5 6 7 bigahindagurika ivyo byose biva mu bwonko ya produit ndiko nakubwira kagahimba bita hypophyse ariko ajejwe ibijangwe n'amaregre niko gatondeka ibijangwe n'imihango niko gatondeka ibijangwe no guhisha imbuto mu gihe c'agasamo ni ya produit y'ikigende gakosora ivyo ari kindi kintu Dr. Morambona je nanje ndumuganga yes nivyo ndiko ndigira murakoze cyane okay ari kindi kintu Morambona iyo hagize kuja mu mihango uri umukobwa cyangwa umumama canke iki nka kujya ko mu gitanda uri mu gitanda umutwe wawe urashobora kuobrige ikintu mu mutwe wawe ufise stress nzomara iminsi warukeneye kugira kumarayo ufise stress mu mutwe wawe wahora umarayo iminsi 3 canke 4 uramarayo ntuinayikwitsa ukabona simbole y'amaregre yawe utibaza ngo warasamye wagize iki agasimbole kakaza ariko numareyo umwanya munini bijyana byo biva kuki nukuvuga iyo umubiri iyo umuntu yagize ama stress
bwa bwonko hypophyse na hypothalamus buca bukora bunyarutsa cyangwa bugakora bwikwega ntagati kunyarutsa ari kwikwega no kuvuga ibintu rero hari n'umuntu abana agomba ushobora kuba babari yuko bamufitiye amahera cyangwa bagira anniversaire igasiba agahita aja mu maregre no munsi kandi yogiyeho hirya yejo kubera ubwonko bwari bwavyakiriye mugabo programa yahindutse ishobora kuba yahindutse ico cyose rero ugasangura normal ariko umudogiteri mwiza ugiye ku mudogiteri abimenyereye arakubaza nta kibazo wagize nta kintu mu buzima bwawe ubayeho neza ego mu gihe uba ufise ikibazo arabibona kandi biba bije mu gihe uba utasamye ataco wiyagiriza baba urumva ko n'amastress ari ikindi kintu gikomeye cyane cyane n'amastress utewe n'umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe iyo yaba ari ku rundi rwego ibyo navyo birafecta cyane ego Beki ubundi dusongoye ikiganiro kubera ko Dr Bekere twamarana n'imisi ngahe turi kumwe mbega muri za kategori zose z'abariko bararira ngo wibaza ngo baryohewe uri umuhungu butazi ivyo ari byo hari ntubuzi ivyaba bate umusheri wanje ewa naracafunganye ntarabikora cyane canke bukarangiza vuba utazi kugwaye Dr Bekere yavuze ati kuba umugabo arangiza vuba canke ujya mukobwa yiriza cyane canke mu mama yashera ukuntu ko bebe ukuntu ajya amajwira ngo buyazi hari gihe uri umugabo ushaka kubaza ati nukuryoherwa kwa cyane kurenza kumba ari karaba barafise ububabare cyane kubera irya ngwara agwaye akagira n'umugabo afise gato Dr Bekere abantu babavura vy'ukuri nyimbo bavura duha umuco ubavura gute hama turangiza ikiganiro nimba ari kibazo ca nyuma kumbure nawe ufise kimubaze hama turangize ataratwishura hari ukuntu bambwiye ngo ati bon iyo umuntu yaryohewe ngo akoresha amavoyere genre irya nduru mu kuvuga sibyo biterwa n'ukuntu umuntu aryoherwa ariko banza umwishure ku kibazo icanje mani ndakivuganya okay reka namwishure ntangure kujyana mwishure ku kintu kijangwa no kuvuga ngo gato twavuze ko abo umuntu yikinishije ijya mitsi kayumbirana uwo no kuvuga ntarugwa mu buto n'ubumuga bwabaye butewe n'icabitumye rero ivyo bintu birakosogwa ariko nabwo imitsi bayakoberanye canke yiyumvira kafise gato mugabo atanguva afise kubera zankabura mubiri sangwa n'ubwonko ari nke bitewe n'icabitumye iyo produit irahari hanyuma kubijanywe no kuryoherwa umuntu ashobora kuvuza induru ashobora kugira bijya byose biterwa nico bita groupe sange umugwa w'amaraso umuntu arimwo niho bifatiye kuko nyimba muri A cyangwa uri muri B uretse nico na budget z'abantu sico kimwe hari urangiza ko minduru yishima hari urangiza yiterera hejuru akwemerera imodoka hari urangiza kwemerera imodoka imiduga amazu ivyo byose ni ibintu bidasa mu kurangiza kw'abantu uretse ko hari n'ababikora b'abakobwa ntibigire barangiza ego agacigiye kinini yataze kurangiza ibyo ari konsekanse none babona bahura nayo konsekanse kutarangizaho nyene ushobora kugwara umugongo w'intakira ushobora kugwara umugongo ukama ufise umujinya uri febre bikaguteza n'ibindi bibazo ego okay yakubajije umusatsi Fabe haraya kwishura kuri ya marfabe yanyishuye biterwa n'uburyo umuntu aba aryoheyemo ko umuntu aremwe so nanje ikibazo canje Dr Bekere nagiriwe n'amahirwe watubwiye icyo nemeye cyo nuko utiyemera cyane ikintu kizura kizi kandi nakunze imvugo yawe uvuga mu kiganga nyene uvuga imvugo mbabarira amatwi y'abaganga abize philosophe muramubonamwo ibindi bintu byinshi wihangana imani wabyige nanje navuga imvuga okay so yababwiye ko ibyo ashoboye ufise gato biterwa n'umuntu uraraba umuntu mufitingana mwako gato kawe novuga gaki kavuge naho oya okay barabyumva hama nanje ikibazo canje niki mbega umuntu ari isugi ko numvise ibintu bishobora kubigira ni ikibazo canje man ari isugi ubusugi nabwo atari isugi ubusugi nabwo murabumuha nibaza ko twamaze kumenya ubusugi cari co hariya twatanguriye hariho kwaguka byose wavuze yarabikoze hariho n'ubundi burwayi bita sécheresse vaginale
canke beze vaginal iyo mvugo y'ikiganga ni igihe umuntu yaguka igitsina kikaba kinini mugabo bitavuye ku ivyo by'ubusugi ivyo rero turashobora gukora produit garukana igashira kuri ritme kuko igitsina cy'umukobwa ni 8 cm largeur 12 cm hama 12 longueur niyo profondeur y'igitsina cy'umuntu yaba muto canke munini ko tategezwa kungana mu gihe atabugwayi bita sesheshe vaginal canke benze vaginal rero mwicogero cyagutse ku gitsina ni nka plastique ugasanga kirapima hafi izo witi zirimwo kandi atakintu caciyemo mwico gihe nibwa bwa bita sesheshe vaginal canke benze vaginal produira hari rega rukani gataranye igitsina mugabo kijamwe n'ubusugi ya endometre ijya ntirepagwa ntagira umuntu azonabesha ego guys mubure mwicungere muze muvuga ati ngo Dr Bekere ngo ashoboye byose werekanze gukubagana n'abantu batandukanye ngo afita ngo azondemera ubusugi urumva ubusugi n'Imana ibutanga ikongera ego okay bamugaruka basi anagerageza kwegerana no kunagura vaje gusa nabwo ubundi bwo tujya dutsi nijya misi nawe umara uri pose utariko uragira nimba waragutukegeranire hari gihe ushobora kuba uri nk'umupfakazi dufate warakoza amangabo batse agaca nk'imyaka 6 hari ubundi bugwayi buza konsequence iboneka burya umuntu adakora amangabo nuko utabikora warigeze kubikora hagaca nk'imyaka 6 ushobora kugira ibibazo by'ingwara zitandukanye no kwimana ari bibi nico bituma ushobora kuja kwa mwaka kugira ati wewe raba umugongo ugwaye canke iki ntimonana n'umugabo baba abonye ko hari n'abagira ibibyimba twe turaba amafibrome no kuvuga ibibyimba hari abagira amafibrome nivyo bita amafibrome ko ari ubwoko bwinshi hariho ibibyimba biza ku gitereko hakabaho n'ibibyimba munda bindi bito le syndrome des ovaires polykystiques cyo kibona hariya no tuvyimba toto tungana na 19 duto ariko akabona amafibrome aboneka ibyo bishobora gutegwa n'ivyo bibazo twagiye tuvuga ni mutore gute basi orinje ndamubaze niyihe ntambamye nk'uwo mupfakazi hari mupfakazi ariko aratura nako bamubaga niyihe conseil nka muganga wo cumuha impanuro no muha mu gihe ashobora kuba nka asenga nk'akarorero adashaka kuvuga ati reka nondere uwundi kandi atari uwiwanje ashafata akagira sport agasimba umugozi umwanya munini agaca kubitanga arabona ndaza ngaha barahabona akarondera umuntu amukubitanga efu mukombe ajya amazi atasese ashobora guseseka kana tatakoze akabaruhutse yanakora no kuri wa mukobwa kumbura badashaka kubikora atigeze abikora basi yarabikoze akavuga ati sinshaka kuguma ndabikora reka nkora ivyo bintu birakora ego mugabo atabikoze nta bakobwa mwe ni musimba imigozi adresse kugira uba ufashe benshi ariko reka manza nsubira inyuma gato ku bantu bashobora kurangiza n'ingoga ejaculation precoce bashobora kubiterwa ashobora kugwara gute iyo ugwaye gute haza icyo bita acidique batora abo dukenera bashobora kudutelefona icambere ni telefone 69 47 37 10 zoniza WhatsApp cyane en français ni 69 47 37 10 canke agashikaho dukorera muri Rohero impande ya stade Intwari nimero 6 ashobora kudutoraho impande ya Mex kubahazi murakoze Igozani TV Igozani TV we could cry oh